Ndabaramukije inshuti bakunzi mudahengeshanya gukurikirana ibiganiro vya Kazoza FM ijwi ryo kugwiza umwimbu mudukurikirana kwijana na gatatu n'ibice bitatu hamwe no kwijana na zitanu n'ibice bine mugabo muradukurikirana no ku mbuga ngurukana bumenyi za Kazoza FM kuri YouTube no kuri Facebook ndetse no kuri internet kuri website akaburungu Kazoza FM akaburungu.com. Uyu rero ni wa mwanya wo gukurikirana ikiganiro kuziko. Ikiganiro kuziko mugikurikirana imisi yose kuva ku wa mbere gushika ku munsi w'Imana kuva igihe cy'isaha imwe n'igice z'ijoro gushika igihe cy'isaha zibiri. Nkuko naba nabibabwiye ku munsi wa mbere, ku munsi wa gatanu, ku munsi wa gatandatu tuba turi muri wa mugambi wo kurata. Ndatira nanje. Uno munsi rero turaje kurata. Tuza kurata iki? Mukanya ndava tubimenya. Ego iki kiganiro rero naganda bibutse yuko gishigikiwe n'umugambi PASAC ufashe mu mugongo n'ishiramwe ry'ibihugu vya Buraya hamwe na Africalia. Jewe niyo nkeza Jean Reno nije ndakiremesheje nagira ngo mpikaze mugenzanje nawe aje kumfasha ukiremesha no munsi. Murakoze cyane Jean Reno ndakuramukije ndaramukije nawe kwikana ibiganiro vya Kazoza FM. Nitwa Cyriac Ndayishimiye ndumenyesha makuru w'imico kama nkaba naje mva ku radio y'Ingozi yitwa Radio TV Buntu. Cyane gose urakoze cyane avuze ko aje ava ku radio y'Ingozi nanje nagenda bamenyeshe ko uno munsi turi Gitega kuko tumaze iminsi mubona yuko twarasohotse twaje kuraba Igitega mbega bakora ibiki. Yego reka rero n'umutumire wacu tumuha kanya yidondore. Yego murakoze jewe ntikarambukiye Martin kabamba kuri zone Murenda commune Makebuko. Genda ryohe cyane ko madutumye ko muditeriteka tuganire kiganiro. Kandi bakenguke ndabashimiye murakoze. Murakoze cyane. Akaranga rero ugiye ko nze kwirata nakaranga ko kuvuza umwironge. Umwironge wavuza kera sokuru yarawuvuza kera haryoherwa. Uvugije nkumva baje kuvuza mu bantu biyereka kera kiyereka babita intore. Biyagiye kwiyereka izo ntore naje nkacanza ndaryoherwa mugabo nkaze ndaraba kwene sokuru kwene yawuvuza Yego kwene uko nawuvuza nanje reka sokuru yari yashaje mugabo ngo ndabiraba rero nije ndacinda wigana reka rero ndawigana mugabo rero izo ntore nacenja mu ngwi w'intore nyavuze ko sokuru yahora uvuza umwironge none wowe utuvugiriza yewe nta kibazo ndoze ko nogerageza kandi uvuza abantu bake ubu kumenya n'ubuhinga bihambaye sinoboro zine kandi ukogwa nirenga ndashobora rero kubuvuza nkabuvugiriza abantu karyoherwa akaraga kuyu jewe na president wacu nyakubahwa niwe twamusanganije ntore muri zone Murenda niwe twatangiye turamusanganira turahimbagwa turaryoherwa akazoza rero mu mahiganwa rero nko makomini kandi Gitega ndaza rimaze kuza mu mahiganwa y'imico kama guturakina tugenegene. Yego tutarashika mu vy'amahiganwa wari kuravuga yuko umwironge ufise ngo intoboro zine. Yego turashobora kumenya umwironge wavuze igiti ukogwamwo uravuga ko ufise n'intoboro zine. Ne imyironge yose imeze gucyo nyene ifise ibiti ico giti ifise intoboro zine byose bimeze uko nyene. Urumva ne kama aho ufise ujya bakoresha w'icuma mugabo ntuvuga ko nkuyu. Oya uvuga neza gusa uravuga neza cyane urafise ijwi rongoroye kandi buro kuzi intoboro niko namajwi yawo uhindura tuko tumwahuje tuko turagira umugambi wo kwiyereka ndafise umurongo bagira ko ariko yiyereka nari nkabagira ko umurongo rero ukazoza kumbure muta ntaguciriyemwe abatabizi igiti cirenga n'igiti kimeze nka kujya ku rubingo uba mu ruzi no ku mucamo ku nkengera z'imyonga ku nkombe y'umwonga
mugabo imyironge yose ifise intoboro zine je mvira kame y'umuntu je ni kame y'umuntu je nzi sokuru yarafise intoboro zine nani ubona cinkoresha intoboro zine none ifise intoboro zine irashobora kuvuza amajwi yose ajya amajwi yose tuzi dore mi fa sol la ni byose iravuza indirimbo yari yose urashobora kuyivuza yeyo ngomba yose ndayivuza ukoresheje umwironge nizo ntoboro zafishe zisigura uko intoboro kwayo ndashobora gushira mu duhemu dukenya nkavuza arondera amagame amwe nkashobora nkahindura yego nk'akaziki kakaryoha nyene n'amakuru nyene barabamboye nyene batwenga nyene batabonye akagweco hari ikintu cyahaze ariko umunsi mukuru bavuga ati hari ikintu cyahaze kwe hari akantu kabuze kwe bamboye rero ego baca baremewe nabonye nakayaje aka rero karantera iteka n'abakuru bakaryoherwa kandi iyo ngiye barafasha barampa urabizi agasabuni bakaca baryoherwa ndetse karyoherwa cyo gituma rero nguma mbandanya n'aka kazi ntayengeshe none iyo myironge ku bantu batariko barabibona mbona yuko ni igiti kimeze nk'ikibingo mwafashe muca muratobora intoboro zine mbona nanje umenga no vyigirira none harimo ubuhinga hari ubuhinga cyane aha naho muri commune Makebuko nguwo banana kuvuza oya apana kuvuza gukora nk'uje mfashe igiti cyo mubingo nkagaca ndagikata uko nyene nkaca ntobora intoboro zine sinaba nkoze umwironge oya urasha gutobora ugasanga urwagize nini nkishoye kuvuga urumva rero ngaho hariho uburinganire canke urugezo ugeza ko mu gutobora ukamenya ati intoboro ingana gutya ati hagati y'intoboro n'iyindi ategezwa kuja umwanya ungana gutya nibwo buhinga burimo ubuhinga bukomeye cyane utoboza iki ndondera agacangwa kikara ngatoboza nkata ndahuwa mbwa usize niko kufatwa nje ndahuwa karegera ndege naho nyene cyenda ndashiramo gatobora mure mu kubanza gutobora ubanza guhuha ukumva ijwi ugize uku ntuvuga ubanza kurondera inde yawo kwe ntuvuga ututoborera aho nyene kubatariko baraturaba nyene tuki kuwo mwironge izi ntoboro zine ziriko nubwo ngo ibubafu bw'umwironge hari rwa rugezo rutoye mugi buryo hari urugezo runini hari siguro yavyo urabona nka intoboro ntonya ira nini cyane inindi ntonya inindi nini cyane kubera iki hari hirya none hagutse hari hirya kubera ko hariho umwanya munini ugereranije n'aho ibubafu oya anaho ni umuntu ariko arahuha uzira hemera uko uwegereje uri ngaha usize ngaha ntuvuga ngo usize ntuvuga neza uyu mwironge kama novuga w'ikirundi utandukaniye hehe n'ijya myironge yavuye hanze yakozwe n'abazungu oya ntishobora kuvuga kumwe uyu ni uvuga neza cyane uvuga neza imyironge yose yamengana gutyo cyangwa urashaka gusanga urashobora na muremure mugabo twege tukoresha ubukirundi uba mugufi yego none uducishiriza ko gatoya tukumva ingene ndakwakerane wumvira ni vyiza cyane hajya umwironge wavuzwa ryari uvuzwa minsi yose urumva kuva minsi yose hajya wibereye nk'waziko bashobora hajya ukwezi ugateramira abana ukaza guterama ukabavugiriza bakaryoherwa bagatwenga ugasanga ukora kunezereza abana ugasanga biraryoshe yego nta bintu kera nk'ibwami canke ahandi hantu wasanga hariho nk'iminsi mikuru bategerezwa kuvuza imyironge canke umuntu avugije imyironge hari ikintu yabashatse kuvuga hariho ubutumwa yabashatse gutanga nta bintu mbaga kera nanye hari bavuga kera bari abantu babiyeretse baravuza umwironge nje gituma nagiye ngo ndawuvuza n'inkungu ndawubandanya uvuzwa kwishura umva mu biyeretse ndawujana ukavugira mu biyeretse nkavuza haba ndi haziko nkavuza turateramira ahantu
umwirongere bashaka kuwutamba rero none abantu yego barawutamba birajyana n'umugwi w'intore abiyeretse intore kabita intore mu mahiganwa rero bigenda mana ariyo ndi mu ntore ninga gitega turarimaze gushikayo bari n'ibijumbura bwago bateje ibijumbura bica biragorana byashe bigorana yagiye hacatse ibintu bimeze nk'ugwimo cyatureka kutagenda tuve muri komine Makebuko ni vyiza cyane okay imyirongero ngaha mu ntara gitegera gwiriye oya ni bake bashaka kuvuza nabivuze ni nk'ubu uyu ni bake bashaka kuvuza naho muri komine Makebuko naho novati naho noite mu gashe mbere tubamwe nta numwe ashobora kuvuza bipfira he none baraho bikabananira mugani baza ko abantu bashobora kuvyiga bakabimenya ningabirana nta muntu yovuga ngo bimenye oya woko besha ningabirana oya kandi nari nzi ko nyanda gusa unyigisha oya canke muta ubuhinga ufisura bwisangiza no shaka gusangiza oya nubundi agomba kuronda nabandi negera je ko ndaronda undi nkunda byara urashaka kwitaba imana nkaho naje kasarira yagijyanye mugurumva wabigishije kasanga biryoshe cyane none umaze nk'imyaka ingahe uri kuravuza umwirongo jewe ndamaze imyaka 25 25 uri kuravuza umwirongo yego byiza cyane yego byiza cyane mugabo hajya wavugije akantu k'akaziki nyene tudasanzwe tumenyereye ngaro urashobora kuvuza nk'indirimbo tuzi tukayimenya indirimbo urumva jewe indirimbo cyo kuvuga ngaha nshobora kuvuza nk'ujya mu mugwi w'intore bakora byina n'ibintu twita bakora kina haje bariko bariyereka bariko turajyanana nabo gace bigera tugiriye hamwe none nk'ubu ntushobora kuvuza nk'indirimbo tuzi tukumva akaziki kayo oya bariko bariyereka turajyanana nk'akaziki ni kwaho ndavugiriza kugira n'ubu ngo bona kabashizirizemo kabohoro buhoro buke nikajya nyine gusa nakandi kasaga biryoshe cyane nk'ubu hariho twakoranye ikiganiro ariko aravuza inanga yaratuvugirije Burundi bwacu ku nanga aravuza n'indi miziki harabo twakoranye ku ningiti aho twakoranye umuduri baratugira ngo amasha turaririmba bariko barakoresha ibintu umwironge ntushobora kuvuza akandi kaziki oya nakaziki wumvise akana gashaka kuzuya kaziki nako bariko baravyina mu mugwi w'intore cyo bijyanana mugaje ndamaze kubona abantu bavuza umwironge bavuza utundi tuziki nyene tujya dusanzwe tuzi ivyo jewe ni robanzi gusa kuvuza n'ibyo kandi keshi ntamuragiye kweri kandi mangera kwe nta musi mukuru ngana ntagiye urumva tugerageje rero kubiraba umwironge uraherekeza wo guherekeza intore ziriko ziratamba hamwe nibira hazi ko nkatavuza akazi kinyine buhoro buhoro ndiko ndatiramisha abana n'ababanyi bakaza karorera basaga biryoshe uwo twigeze kuganira yavuze inanga yavuga yuko ashobora no kwandika indirimbo akavuza ku nanga yiwe n'indirimbo bivanye n'indirimbo yanditse we no kuvuza gusa nta ndirimbo yigera wandika oya cyo kuvuza akaranga ka kera gusa wavuze ko ari ibintu ari ingabirano bigoye kwiga yego ingabirano kandi rero mu kibana abantu bagufata nk'udasanzwe baratangara abashaka gufata bebe shambukiye ko amazi misata atatubwiriza kakari yagiye ndumva ndi muhira nyine gaje naje babara gacha bazo bakashindira nda bavugiriza sanga abana beshi cyane ku mbuga baje kurorera wenda kurabavugiriza ka nta bantu bakuze bagutumira mu kibana nko mu yindi minsi mikuru uretse y'igihugu kubavugiriza ko mbere bakaguha akantu ndacabwira bakamutiyoga kuvuga ko mu hano ngero kabavugiriza kabaje hakurya nkajya hari indirimbo babyina bajya bimihari cyangwa batumiko nko ku makomini bajya bari bantu batatu ashaka kuza kubyina agomba kamutuma ko cyane ntabavugiriza twasaba turajyana biraryoshye nziza cyane gose yego none nibaza warabagerageje kubiducishiriza ko uravuga ko baragutumira mu mahiganwa nta kindi uwo mwirongo umaze kukuzanira mu buzima hamwe uhimiriza n'abandi kugira ngo bashobore kuvuza uzobafashe kugwiza umwimbo jewe umaze kumvuza ngiye urafasha cyane iyo ngiye barampa utuntu nkaje njyoherwa kandi urampe utuntu ubushatse kuvuga amafaranga yego nkaje ndagura umuryango nkaje ngera nkagura nk'amavuta nkagura nk'umunyu nkagura nk'umukiri wabara gafungura vuti papa kandi handi yagiye kandi karafite akamaro mu buzima busanzwe nta kindi kintu ukora atarakuvuza umwirongo yego niwe ukubeshejeho ukabeshaho n'umuryango oya ndashende umurimyi kandi je ndi umubatsi ndubaka n'amazi bwa n'umwirongo urafise ikintu yego umfise umuyaga hajya mvuye kubaka ndashaka kujenja hashira kwaje nteramye yaje buba warushe ashaka kuvuza kandi
niho noja kwibarabara nca nivugiriza aka kantu nsanga nibiraho muhira nca nigumiraho nawe ndabinezerewe. ugerageje kudusigurira mbega umwironge ukugwa mu giti n'ivyo cirenga irenga nico kimwe n'urubingo. Urubingo rashobora kuma rukuma nyene kuko rufise mugabe urubingo. Twifuza kumenya umwirongo ubika gute? Ubuhinga n'ubwaye bwo kubika kugira ngo kumbe ntuhava utunda. Ugenda ubika ndawushira ahantu mwishashi. Kaje ndenza kwa gatambara ndawushira ahantu mwisanduku. Nta mwana ukorako. Nawe yo ukorako umwana ndafise ubundi abana bwo kuwiga. Ndafise ubundi ndabaha. Umeze nkuko nyene. Utsemugwa kuwiga bacha turapfusuye. Basha nibanga giwanje. Umugore ndamutumye nzo ne wa wundi nahanye kigira kuza. Namaboko yose. Namaboko ati tora mushinga naye waje. Mushinga nake akarazi kakamaro kanje ndakaje. Kasha johe. Yego. Ngerageje kukumviriza wavuze yuko no mwirongo ushaka kuvuza ahantu bakaguha utuntu. N'utuntu gifatira mu rudende cyane. Oya si rudende ni hagati na hagati urumvute n'amafaranga bakaguhereza bakagupurira ahantu bakagwa nk'inzoga kanuka haga cyangwa uryohe. None hari cyizere kubona ko nko muri kazoza vyova kuguha inzoga kumbura karonka n'amafaranga yotuma wubaka n'inzu ukagura kumbure n'itongo n'inka. Ivyo bisaba ingabire n'Imana. Imana bishoboye nk'ubu nisanze ko noshikira ngaha yabangandi ngaha ubona ntaryohe antera Imana ndashangura kuva ngaha sanga n'ibicuba ndashitseyo kasano hanze dagiye n'ingabire y'Imana cyane. Twakubaza yuko nta mugambi uhari y'ibikorwa ushaka gukurikiranya nimba mwogira nk'ishira hamwe ry'abantu bavuza umwironge hama mukavuga muti ihangiro twihaye niri kugira ngo uyu mwironge ushobore kuba akazi dukora kuva mu gitondo gushika ku mugoroba udufashe kugwiza umwimbo. Ivyo twugombe turobikora tukagira umvishira hamwe twitwa twakoze wari umushira hamwe uwo mugwi w'intore niwe twe dufite kamere twamba turiko kuri kwa gatandatu twiga niwe twari kumara rero tugiye kwa gatandatu ncangenda nanje mu mugwi nzanda bavugiriza ko munsi muri uwo mugwi niwe wenyene uvuza mwironge nije ndumva asanga biraryoshe umva n'umugwi twagize twege hamwe kazoza kandi uwo mugwi mwiza nimbere turashikayo nimbere wabiye situgiye tukiyereka usanga biryoshe bakaduha n'agashimwe amafaranga baraduha twe tugiye mu mugwi baduha 50 50 umwe oya uwo mugwi wose n'umugwi ugize n'abantu bangana gute 30 ni vyiza cyane. None muri ivyo bintu muhora mubijayo nka kangahe mu kwezi? Twege mu minsi mikuru iba yose twamara iyo turi ngabo twege kamere kira kwa gatandatu tuve bikorwa rusange cyatuja mu mugigwa kubategura umugwi wacu. Ni vyiza cyane. Ducishizeho kandi gatoyi ngenda bakiriho kararyoshe cyane. Ni vyiza cyane. Ego. Uramanza ukabombeka? Kakabomba. Nogashaka kajwi karongorotse. Ego ni nkara yizi ko tamazi hari nayifise agakopo. Navyo nashiramo kaza ndabombeka. Nashaka kajavuga neza. Ubombeka indani? Ndabombeka kahe kajavuga neza. Kaza karyoshe cyane. Aka nyakubahwa wacu perezida narakavugisha nagiye mbura mpaka nakabahasha nimbwa kari mwibanga araryohewe kahimbaga. None nkaka kagiye nko ku isoko ubona ko bagafisa agaciro kangana gute? Kagiye ku isoko nkaje ndakabonye naho mbwira 5 jeno no 5 naho mbwira 10 jeno kaba none nko mungiye ngaha ku isoko kurondera nko mwirongo yo geraje ntangore kuwiga barayidandaza nkabadandaza none wewe nta mugambi ufise wo kuyikora basuyidandaza kugira ngo abantu je bayintindeshe kuyironka mugabo ningabe kuyivuza no kuyikora nabonye ari ngabire wowe kuyivuza n'ingorane ndakubwiye hamwe mu bintu muri kutufite 30 nta numwe ashobora kuvuza nta numwe ashobora nta nuyogeza ingabira rero ishobora kuvuza je bigusa urabigisha none muto ndabigisha
ntibabitora amajwi yumva samwe barashaka guhoka mbagwa gufyi akavuta nkuko cyashobora gusohora n'ijwi umva wabi shobabwira aho hantu hari ntobora bakakura ndabereka gufata uku bagafata mugabo kanka mwe ko ari intoki mugabo kanka ko baregera izino ntoki nabonye no gushaka kuruhuka uhazibira ushaka ijwi isohoka hakura kintoki buke mwimwe ngaraje kumwunganira Heno niko yaravuze nk'ibujumbura hano usanga badandaza ibicurangisho kama inanga iningiti n'ibindi yibaza ko kumbure uyikoze ukayigwiza n'ahatantu babigusabye ukayijana hariya ibujumbura canke handi badandaza ibyo bicurangisho kama ko boronka isoko kumbure yego sinzi ngango nawe kuyironka isoko sinoyigaye yaba cyosha kuyivuza ginde ko kari ngabirano ishobora kuvuza abantu bake yandi ho yari ifise isoko abantu bandaye bakorera meshi maze kuyikwirikaranya muri beshi nziza cyane yego none muri uwo mugwi ndangakaranga murimwo w'intore ibyo zo kuvuza umwironge ntaco musaba abarongozi canke akama mu batera kugira ngo ubu buhinga mvabwenge musanzwe muri ko murakora bubandanye butera buje imbere iki twabasaba boduterera boduhera umwambaro w'impuzu uturaturanga yego ni twasaba kare wabakoze yego nta kindi ibisigaye byose ni sawa mbwa tugiye nk'imbere ho burabizi tugiye hose duha nk'agasabuni ega birakenewe navyo nyene yego yego ni vyiza cyane gose yego mugabo hari akandi kabazo turiko turasozerana ariko ndabaza ibi bicurarangisho kavukire tugerageje kuraba hari ukuntu mengo biriko biratera bigenda bizimangana nta bwoba uba ufise nko kubona mu mugwi w'abantu 30 ari wowe wenyene ushobora kubuvuza umwironge kandi tukaca tubona yuko indirimbo zivugijwe hakoresheje ibicurarangisho vyavuye hakurya y'amazi arizo ziriko ziravuzwa henshi ntabwo bamufise yuko bishobora kugenda birazimangana ubwoba buriho ngabo je ngoma mvuga ati ngoma nani vumva ndabaforoma nyamara agakarangana kagende ngoma ndabarondera ndaze murawiga nyabona kandi ndamaze gutora nk'umuntu umwe ndamufise atangwa kumenya bukebuke mbwa atari cyane muso kujyana nko mu mahigano ushaka kumuha akavugiriza nko ngaha gusa bisanzwe yego umva ico muri ko murakora no kwigisha abandi kugira ngo ejo canke hirya yejo bishitse mukaba atariho mutari hafi bazoshobore kubikora nabo ibintu vyiza cyane yego ndabakengurukiye rero kubona mwashoboye kutwitaba muri kino kiyago ndabakengurukiye cyane gose nibaza ko nejo canke hege ejo niyo twabatumako muzo twitaba yego ndabashimiye namwe murakoze cyane yego shimire na Syriac ndagushimiye yego ndagushimiye cyane nanje ndagushimiye kubona washoboye kumfasha iki kiganiro nibaza ko nejo canke hege ejo tukaronka ubundi umuntu agira ubuhinga uzotwitaho nzoba mpari nta kibazo yego urakoze cyane ndashimiye n'abariko baradukurikirana ikiganiro kuziko cuno munsi niho kirangiriye ndashimiye naba batumire bose twari kumwe hano niyo nkeza Jean Reno nije ndakiremesheje ikiganiro kiri mu mugambi ndatira nanje umugambi ushigikiwe n'ishira hamwe PASAC ifashwe mu mugongo n'ishira mu gihugu bya Buraya hamwe na Africalia niyo nkeza Jean Reno nije ndemesheje ikiganiro mubandanye mukurikirana ibiganiro bya Kazoza FM ntimwibagire kugwiza umwimbu naho utaha